ahindani ndazi yuko abantu biwanje bazoba bahuzu hajya hanze ndashaka kubona abantu babo uko bangana nabo hanyuma ndi yaba madrama kuko urazi uyavuze ko yitwa dramati ndi yaba madrama hajya hanze kuri generation yabo bafise record n'amavi n'ama followers ni vyiza cyane kuko bo barafise na chance yo kubona ibiharuro vyabo by'ukuri habasigaye kimwe gusa vya biharuro tubona kungurukana bumenyi yuko vireproduce imbere y'abantu icyo nicyo kintu gikomeye aho niho hari challenge ndibaza yuko rero sasa hageze iri ari opportunity nziza ku muntu avuga ati ndakurikirwa uco ubibona kuri tele kukurikirwa. It's like I'm doing my best of me, you know. So abantu bose baba bari bibaze yuko dramati babonye muri arena babonye kuri independent babonye se dramati azoba ari kuri Zanzi nibaze barabe dramati mushasha azoba ari kuri Zanzi. Reno uvuga ntindigado mu bisabwa byose ejo twaramarire repetition live zuririmba imiziki yanje yose live nta hantu muzokumva DJ canke iki so kubwanje bwa ijya mbere nzoba mpakaza stage na Kidum nje nk'umuririmbyi ntaje kumugirira backing numva ni teka kandi ndizera ko bizogenda neza cyane azobigiteramo cugu clôtura umwaka kiryoshe cyane mwese mubwira abagenzi banyu bose ntiyagiye numwe azosiba. Bwa mbere ho nagomba nifuriza abarundi bose Noel nziza n'umwaka mushasha kuko kino giteramo kizoba mwijoro kana yezu ngakazovuka tukiri ngaha nyene kazovukira muri Zanzi ku nka Zanzi rero ndabona mu myiteguro igeze kure iri barabara ngaha ntizoba rirengana nibaza ko mu mwanya ukurikira baratangura ahubwo kuryugara kugira ngo ibintu bya setup bishigwe mu ngiro biherahezwe hambavu y'ivyo ni giteramo kirimo amageneration yose nkuko bamaze kubibona nkuko nungaha babibona Kidum wafise urufunguzo rwa generation ngira ya gatatu y'umuziki nimba atari ya kabiri n'aba bandi n'abamutabona hano kandi urabona ko ni Vania niwe mukenyezi wenyene ari kuri affiche azoba kino giteramo naho muri cool band harimo abandi bakenyezi nkaba Olga nkaba Greta hakaba n'abaririmbyi batari ngaha mugabo bazoba muri icyo giteramo nka Arafro nka Andi Mwag urabona ko ibintu na double J ibintu bizobisa neza gose cyane. Hariho rero itike y'20 hakaba ari itike y'50 kuri VIP mugabo rero hakaba n'amatable reserve ama reservation ngira abantu yuko araremvye kuko Kidum murazi kafise imvura y'aba VIP mengo bamaze kubona amafoto yiwe nkuko muko murayasangiza ku mbuga zitandukanye bacavuga ati twacitswe. Ewe hari mu kwezi kw'icumi nahuye na Chris doriri Nairobi turavugana kubera ko twabanye Nairobi cyane agikorerayo kandi akaba ari n'umugenzi nacenda mwemera ko noza muri ubu butumire cenda mubwira nti gusa ndunde hasi kuri sono ndunde hasi kuri podium sasa amaze kumpa assurance yuko byose ari sawa narinzi ko sanga bamaze kubaka ariko ndi hararengerana rero giteramo gitunganijwe neza kuri sandi ko ndavugana na mwebwe bodaboda bageze ku butaka bw'u Burundi bari nga bose yo complet ariko mukaba mubizi neza yuko hari ikintu narakora gushika no munsi kuzana ya indi bodaboda nini cyane bufise abavuza n'amatarumbeti nabikoze gatoya muri 2018 kunuze ku rubanza rwa Savonora ariko hajya habura babiri bandi rero ubu nzanye ya bodaboda mumenyereye imwe eruka muri arena kugira ngo dushobore kubaha ibintu au complet rero muri make twariteguye twiteguye twebwe turiko turiyumvira gutya kuriya basi ndibaza yuko abazoze jo bazoneza nguyu turahuriye nga ndanezere guhura nawe n'umujene
ahubwo je narinzi ko afise imyaka 14 ahejeje kumbwira ko afise 24. Urumva yuko abangana nawe bose bazoca bamukurikira. Uyu nawe twimirije collabo, ni ibintu nemeye kandi twabitanguye, ariko haciye haza malchance, naciye nibwa mu cyumba nga camva muri studio giturumbuka nk'umusazi nja kuraba uko vyagenze. Rero tuba tugeze kure, ariko ni Nairobi mukaba mubizi yuko je ndi busy cyane, ndi busy kabisa gushika naho bigezaho no muhiri wanje bambona rendi gusa. Rero ndize yuko tuza gushika kure na Vania, kandi Vania arabizi vraiment, arazi ivyo ariko ararondera. Aba bantu ico bisaba mu batera intege. Twebwe iki gihe cy'iwacu tukira abajene twarateye intege, na twebwe nivyikoze twarateye intege. Rero ku bajene il faut kubatera intege, kuko uko bimeze kose nous avons besoin y'aba bajene kugira ngo bazodusimbure neza, cange barenze naho twashikanye. Rero ikirori cejo kwera ko dufise urunganwe gutya n'abandi gutya, ndabona ko bose bazoserukirwa mu bafana, bose bazoserukirwa. Ndabona yuko toutes les générations ahindani, ndazi yuko abantu biwanje bazoba bahuzu, hajya hanze ndashaka kubona abantu babo uko bangana nabo. Rero reka dusaba Imana idufashe tujye imbere, bibe ini réussite, bigende neza. Hanyuma ndihaba amadrama, kuko urazi uyavuze ko yitwa dramati, ndihaba amadrama hajya hanze nituronga amadrama. Uyu wagire dramati, dramatop, drama tout terrain, atwereke. Kandi naje noshimiye yuko noraba kugira ngo ndabe ivyo ari vyo. Bo bivana n'umu artiste. Rero umu artiste amaze kubona ko kuri kigwa gutyo ategeza kugwana kugira ngo ntaza atakaza abo bantu. Hariyo urabona bo kuri generation yabo bafise record n'amavi n'ama followers, ni vyiza cyane kuko bo barafise na chance yo kubona ibiharuro vyabo vy'ukuri. Habasigaye kimwe gusa, vya biharuro tubona kungurukana bumenyi yuko vyireproduce imbere y'abantu. Ico nico kintu gikomeye, aho niho hari challenge. Ndibaza yuko rero sasa hageze iyi ari opportunity nziza ku muntu avuga ati ndakurikirwa, uco ubibona kuri tele kukurikirwa. Je nk'umu artiste ngenda ndakora buri gihe, kandi ni nkuko concert ni opportunity ikugurura iyindi miryango. Kubwiwanje mba mbona ko concert tegerezwa kugira ikintu isigiye. Mu gihe rero ibifise ikintu isigiye ntegerezwa kwitegura no kwitegurana umutima umwe no kwemerera abafana yuko ntegerezwa gukora ibintu nanje ubwiwanje nyene ntaba niteze. It's like I'm doing my best of me, you know. So abantu bose baba bari bibaze yuko dramati babonye muri arena, babonye kuri independent, babonye swe dramati azoba ari kuri Zanzi, nibaze barabe dramati mushasha azoba ari kuri Zanzi. Bwa mbere turekanye n'aba basanzwe bafise amazina, stage iraryoshe bisangiye n'abantu mu byumva kumwe kandi mukora ibintu bimwe. Nukuvuga twese tuzoba twahuriye turi abaririmvyi basanzwe banakora neza, like it's something umuntu wese ategerezwa kuba yumva yoryoherwa naco, especially harimo Kidum, you know what I mean? Yeah. Of course turabaririmbyi, turabakinyi b'umupira. Je novuga ntindigado mu bisabwa byose. Ejo twaramarire repetition live, zuririmba imiziki yanje yose live, nta hantu muzokumva DJ canke iki. Hama ndaryohewe cyane kubera nari maze gupartage stage na Kidum, ndumu nayo muri backing. So kubwanje bwa ijya mbere nzoba mpakaje stage na Kidum nje nk'umuririmbyi, ntaje kumugirira backing. Numva ni iteka kandi ndizera ko bizogenda neza cyane. Azobigiteramo cyo clôture umwaka kiryoshe cyane. Mwese mubwira abagenzi banyu bose ntiyagiye n'umwe azosiba. Bwa mbere ho nagomba nifuriza abarundi bose Noel nziza n'umwaka mushasha, kuko kino giteramo kizoba mwijoro kana yezu ngakazovuka tukiri ngaha nyene, kazovukira muri Zanzi. Ku nka Zanzi rero ndabona mu myiteguro igeze kure.
iri barabara ngaha ntizo barirengana nibaza ko umwanya ukurikira baratangura ahubwo kuryugara kugira ngo ibintu bya setup bishigwe mu ngiro biherahezwe hambavu y'ivyo ni igiteramo kirimo amageneration yose nkuko bamaze kubibona nkuko nungaha babibona Kidumu ufise urufunguzo rwa generation ngira ya gatatu y'umuziki nimba atari ya kabiri n'aba bandi n'abamutabona hano kandi urabona ko ni Vania Ice niwe mukenyezi wenyene ari kuri affiche azoba ari kino giteramo naho muri cool band harimo abandi bakenyezi nk'aba Olga nk'aba Greta hakaba n'abaririmvyi batari ngaha mugabo bazoba muri ico giteramo nka Arafro nka Andi Mwag urabona ko ibintu na double J ibintu bizobisa neza gose cyane rero kuvyerekeye Zanzi bariteguye kandi Zanzi isanzwe ari kibanza kiberamwo ibikorwa byinshi bishigikira abanyakaranga abanyabuhinga murazi ko hari abantu bakuru ubugari ngaha buri wa kane no wa gatandatu hariho bandi vuza uwa gatanu no wa Mungu hariho bandi vuza abo bose baronka umutima bakagenda gutunga imiryango rero twonashimira mbere n'uburongozi bwa Zanzi bwiyumviye kino kibanza bikagishira no kuri novuga nti level kiriko kandi nibaza ko ni byiza ama innovation ariho hariho rero itike y'20 hakaba ari itike y'50 kuri VIP mugabo rero hakaba n'amatable reserve ama reservation ngira abantu yuko araremvye kuko Kidumu murazi kafise imvura y'aba VIP mengo bamaze kubona amafoto yiwe nkuko murayasangiza ku mbuga zitandukanye bacavuga ati twacitswe ubwo rero novuga ko hariho na numero ya reservation 69 ubusa 34 ubusa 34 69 034 034 kugira ngo urabe ko woronka ibakwe n'amahigwe yo gushobora kuronka kumbura iyo table imwe canke zibizo bazigisigaye abantu be bakwakwanye ntibacika kuko hazohomba utaje jewe na Vania sanzwe tugira ama playback ngatari uko bituvuyeko kubera ko mwese murabizi ko ni ibintu twama dukora tumaze kwereka inshuro nyinshi ko dushobora kuririmba iyo live ni ukuvuga muri concert organisation yose ibifise ingene concert teguye bakavuga ati live band izobihari canke ntizobihari twebwe aba artiste tukavugana nabo tukababwira dukeneye amafaranga kugira iyi live iboneke bidakunze tubandanya n'ibihari so mu gihe rero turonse opportunité yuko ivyo bintu byose bihari nawo mwanya mwiza wo kwiyerekana mu byo dusanzwe dushobora numva ko ata mwanya wo kuririmba amasede hari ivyuma biri imbere yacu nayo mpamvu twirirwa mu repetition uko nyana vyishuye nivyo twese tuzogira Dramati ndabizi ko azogira live jewe nzogira live niho name ndavuga nti ni igiteramo giteguriye cyane kubera ibindi biteramo byinshi twahamagawemo au cours de l'année yari ibintu byuko bakubwira ati turase agahaze gutya ndushobora kubagirira full band ariko Zanzi yaratwemereye kandi byagenze neza ko bavyemeye niko bizogenda hazoba hahari full band iyo full band ikakompanya umu artiste wari wese indirimbo zose nzoririmba ejo azoba ari live nta playback nta mu DJ azoba karavuza beat zose ni live 100%.